Hey, bakunzi ba Shingiro TV, turabaramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. So ni muduri muduriza, muduri wivuza, muduri w'Uburundi, muduri nyakuramba, muduri nyakumeneka. N'umunsi mwiza cyane, umunsi Imana yasubiye kudutiza kugira ngo dukore ibikorwa byiza. Turi kumwe n'abantu ngaha baraza kutwidondora, batubwire ivyo bariko barakora, ivyo bariko barakora muri societe. Turi kumwe rero n'uyu mushinga naye mubona kazina kanyu mutaho. Je nitwa Nizigimana Thierry. Sanzwe no munyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Mu gisata kijeje gukingira ibijanye na environnement hamwe n'abantu. Hasanzwe ndongoye na club environnement. Okay, murongo ya club environnement. Ashaka tudugire ngaha nyene twababonye muri quartier ya Kinama. Mwisoko turabona hirya no hino mu kibano muriko muratora amadeshe muriko muratora ubucupa mbega bijya bintu mwabikoze kubera iki? Ubwa mbere na mbere ico twabamenyesha nuko uno munsi ari umunsi mukuru ahisi yose ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurandurana burundu imicafu. Imicafu rero hariho imicafu ibora n'itabora. Uno munsi twashimye gukorera ku micafu itabora ibi bita amadeshe plastique hamwe n'abagenzi banje abanyeshuri dusanzwe turi mu mugwi wo gukingira ibidukikije. Kuri uwo munsi twashimye gukorera ibikorwa ngaha mu Kinama kugira ngo twadufise amahangiro abiri. Ihangiro rya mbere ni ryo uko dukingira ibidukikije, ahigeno tunagira ko nyamukuru. Rya kabiri ni ryuko dushobora guhindurira abantu kugene biyumvira, kugene bashobora kubana navyo ibintu by'imicafu n'iki kugira ngo dushobore kugira amagara meza. Mbega ivyo muriko murakora birafitanye isano n'ivyo tumaze imisi tubona indongozi zikuru z'igihugu zihimiriza abene igihugu cyane baba mu bisagara kugira abagira isuku. Birafitanye isano? Icame na mbere mwomenye nuko twebwe twadusaba tubikora turi ku kivi kuva 2014 gushikira izuba. Rero suko twaje kubikora ngo ni kubera ngo indongozi zavyijukiyemwo mugabo kuri twebwe n'akanyamuneza ni nakarusho yuko ibi bikorwa dukora abarongozi bacu bashoboye kubibona nabo nyine akabona ico kibazo ko twari tugifise kandi nabo batuza no kunabibazwa kubera mu byo baceje ivyo birimwo. Rero twebwe nakubwiye ko twari tumaze igihe tubikora kuva mu 2014 gushika iri zuba. Rero sinova ngo twatanguye ngo ni kubera ngo abarongozi nabo nyine bavyijukiyemo mugabo turahimbagwa no kugene ubuye bavyijukiye kugira dushobore kugwaniriza hamwe ibi bijanye no gutima imicafu hariho hose kubera nivyo biheza bikatugira ingaruka mbi mu kindi gihe kiza nuko abantu badashobora kubitahurwa biba birebire cyane. Mugabo ico babona cyane ni ibintu vy'ingwara, ibintu by'amazi aho twaciye hose harama ibi by'amadeshe babita uko bashatse kandi ugasanga imvura iguye bica vyirunda mu kiyaga Tanganyika. Aya mazi nayo tunwa urazi ko ari yava aha mu gisagara. Nitwogira umutima uremye tuyaza ko amazi tunwa ameze neza kubera ibyo turiko turabona biba ari ibintu bitameze neza. Ni imicafu yo turiko turavuga iyo ego aha twaciye hose twabonye ko hari impinduka. Mu minsi ize twarakora igikorwa nk'iki muri kaminuza y'u Burundi mu campus Mutanga naho nye turahimiriza. Gusa icyo twabonye gitandukanye na hariya nuko ngaha nubwo bihari si byinshi cyane gose. Aha vraiment bariko barakora ibishoboka byose naje byanezereye cyane nubwo batarabikora ku rwego rushimishije mugabo bitubwira cyavutse hariho akarusho abenegihugu n'ahandi yego ugiye no kuraba kandi nabo nyene turiko turabigisha ubugene bashobora kubigira babiryohererewe cyane. Byaduhaye n'akanyamuneza yuko n'ubuzogaruka tuzosanga hariho izindi mpinduka. Ubwawe ni ibihe bikorwa gukora kubera muracari bake nibihe bikorwa mukora kugira ngo abene igihugu babitahure neza babitahure babigira ivyabo? Twebwe nakubwiye turi umugwi wo muri kaminuza y'u Burundi
muga si twe twonyine tushobora gukingira ibidukikije biragutse cyane ni igikorwa cy'umwe wese muga twebwe icyo turiko turakora turiko dushaka kugira guhindurira ibyo abantu biyumvira gukangurira abantu kubahindura mentalite kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije yego bivanye n'imbono y'igihugu abarundi twese isitono y'igihugu temekana turashaka kuba igihugu cifashe deme 60 turashaka kuba igihugu giteye imbere kandi ntidushobora gutera imbere tutagira isuku mbega murabona ko ijya mbono ikintu cy'isuku mu gisagara dufise ikintu gishobora kudufasha kugira dushike kuri rya hantu ikintu cy'isuku ni ikintu gikomeye cyane bavuga ngo karahara mu ruganda ntibacura uvuze ikintu cy'isuku isuku rituma tugira amagara meza iryo terambere iri hangiro bihaye abayobozi bacu twese hamwe kubera si bo bonyine ni imbono yabo twe tukayikurikiza ya 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu kisogiti dushobora kuyishikako tudafise amagara meza dushobora kuyishikako tudashoboye gukingira ibidukikije byose twogomba tukanabikora mugabo mbega atamagara ufise ubushika kiri naco mugize imisi mubona ibintu by'ibita n'isi n'iki ivyo nivyo baba warubatse urashobora gusabuka mu munota umwe cyangwa iminota 5 yuda kuri kitari kirita iterambere rero ico kintu cyo guhagurukira dushobora gushika kuri izo mbono zose uko ari zibiri tudashoboye gukingira ibintu by'imicafu tudashoboye kugira isuku aho turi ngo twirinde indwara kandi tudashoboye gukingira ibidukikije kubera nibyo bitubitse ndabashimiye nanje kuri akanya muhaye mwakoze cyane ku izina ry'abaturi kumwe bose mukore muje imbere namwebwe mu bakinga namwebwe bariko bakingira ibijyanye n'ibidukikije murimo kubera aka kamo ndazi kari mu muzodufasha kugira agashikiro nyinshi ariko turabashimiye cyane nabiciye mu tubwira gatoya ubuzima bwa kurebe yawe yego murakoze cyane krebe yacu nshagaguye kubera mubivuga byose n'umunsi ntitwobirangiza krebe yacu yatanguye muri 2014 itangurira muri kaminuza y'u Burundi yatangujwe n'abanyeshuri bo muri faculté de sciences muri département ya biologie n'abanyeshuri bashobora kuzana icyumviro bashobora baca baregera abarimu barabafasha kugira ibisabwa hanyuma biravutse cica kukiza ivyo dukora harimo ibintu ihangiro nyamukuru bw'ikrede bw'ibivuke mu gukingira ibidukikije bikuba dukora turatera ibiti muri wa mugambi wo kugira wo kwambika kunovuga gute végétalisation du sol ururimi rw'abanyamahanga novuga turakora muri ibintu bya assainissement ibintu bya gestion des déchets écologiquement rationnel n'uburyo bwiza bwo gutunganya imicafu cyatugirira nabi turakorera no muri sensibilisation tugaforoma n'abanyeshuri kuko abanyeshuri bose si bose bafise izo notion za environnement twaragerageje uburyo bwose kugira ngo bose bashobore gusohoka abari muri club bafise ubwo bumenyi bw'ijanye n'ibidukikije club yacu kugira ushobore kuyijamwo cyane na mbere nuko uri umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi hama ugashobora kwegera abandi ugashobora kuja hamwe kugira ngo murane yego amadesha mwaturukanije wabonye benshi mbega uramenya finalite yagiye ego uno munsi nuko navyogiye gato y'umuntu twakoranye na kape ni kuvuga ni krebe lokirisu ryo gukingira ibidukikije hakabaho n'ihinguriro ryitwa rikwizira rihingura amazi n'ibitobe rero iryo hinguriro ubwa mbere twe twarabikora aho dushobora gushimira umugabo ubu n'akanyamuneza kubera twasanze bobo bana ibintu bya economie de d'échelle urakora bimwe
abandi nabo bagakora ibindi twese nta bushobozi twe dufise bwo kugira ibitama recyclage rero twaregereje hamwe n'ikoti turashobora kudufasha birakiraho tuba tugejeje bakagira ibyo bita recyclage rero iyo tubitoye turakorana nabo bagaca babitwara bakabisya bakabihinguramo ibindi kubera muri cycle de vie ya déchet harimo icyo bita récupération, réutilisation, hakabamo na recyclage, même ugashikira leta finale ndetse ni nama etape atanu mugabo shimye kubabwira reka tubashimire ndashimye cyane murakoze